yakuze ababara cyane kumbure bivanye n'izina bamutazira kumbure bamwe bakamutazira agapupe. Ivyo kumbure vyava ku kuntu agaragara no kuntu yambara. Hari anyamastire udustire canke dutandukanye yambara tugatuma abeshi kumbure bamutazira agapupe canke bamutazira agapupe canke gipupe canke gapopi bivanye nuko bagenda babivuga. Uwo nawe ariko akaba yakuranye ingabirano idasanzwe y'ukuririmba aho kuva akiri umunyeshuri kumbure ndavuga muri secondaire noneho mu mashuri ya secondaire aho yagiye araronka bimwe mu biraka kumburi yakora mu bubare butandukanye bwo mu gisagara ca Bujumbura aho yagenda aririmba karaoke aririmba nako muri karaoke ndetse ari kumwe n'abandi ndetse mu bihangange noneho biba bimenyereye kuririmba live aho beshi bavuga ko ari karaoke noneho bivanye kumburi niyo ngabirano canke ingabire yahawe n'Imana yo kuririmba aho yagiye aragendegwa kumbure n'abagiye batandukanye ndavuga nk'abamenyesha makuru na cyane cyane aho beshi bamubona nka Celine Dion w'umurundi bivanye no kumbure no kuntu yasubiramwo indirimbo ziwe mu gihe yabari aririmba muri karaoke. Ariko ivyo ntivyamubujije kubandanya amashuri yiwe yisumbuye neza aho ndetse yanayarangije ahanga nakubwira ko mu ndimi zigiye zitandukanye yavuga igifaransa cyangwa igifaransa nako kiri muri bimwe mu ndimi noneho yavuga neza cyane aho ariko aranasubiramwo indirimbo zimwe za Celine Dion uri hanze utanamubona wibaza ko ari Celine Dion yishikiye mu gihugu cy'u Burundi. Noneho mu gihe noneho niho nawe yipima avuga ati ubundi nanje sinoshobora kwiyandikira indirimbo nkaja muri studio nanje nkasohora indirimbo zanje. Yaragiye muri studio imbere yo gukora amakava agiye atandukanye kumburi y'indirimbo zagiye zirakogwa n'ibindi bihangange ariko mu nyuma yaho yarakoze izindi ndirimbo ziwe aho yakoze akaririmbo kaje ku izina rya mawe araza ku karirimbo kaje ku izina rya umuhoza akarimbo kiswe goodbye ako nako akaba ari cover yakoze yundi muririmvyi akarimbo your love aho ako karirimbo bagakoranye n'umuririmvyi ari azwi ku izina rya Tizo Westre bahoze noneho bari kumwe muri label. Ariko kandi yaragaragaye no mu karirimbo kaje ku izina rya Casanova aho ako karirimbo yari kumwe na Alvin Smith. Noneho inyuma yo gukora uburirimbo bwinshi butandukanye noneho kandi bwanakunzwe aza ku karirimbo noneho kaje ku izina rya Lele akaririmbo aho yagakoranye n'umuririmbyi n'umuhitmaker umuririmbyi ari ku rwego noneho international no ku rwego novuga ko rudasanzwe ari nawe muririmbyi MB Data noneho bakoranye aka karirimbo kaje ku izina rya Lele ko mu rurimi rw'igiswahili. Noneho imbere yo gusohoka kwa karirimbo hakaba haravuzwe amajambo menshi atari make aho ndetse Inès Raguel canke Inès Raguel bivanye nuko wo mwita canke wovuga izina ryiwe aho ako karirimbo ka Lele yakoranye na MB Data kamaze gusohoka abenshi bamufashe nka Zuchu from Tanzania. Ivyo bikaba vyaramuhaye kumburi success zigize zitandukanye aho no kubwira ko akarimbo uravye no kuri platform yiwe akarimbo kagiye noneho karandika amateka adasanzwe aho kanagenda karanavuzwa no mu bihugu bitandukanye aho no kwibaza ati eske ibi biba vyavuye noneho ko akarimbo kaje muri migi giswahili. Nanje nkavuga ati noneho ivyo bishobora kubamo kubera ko ururimi rw'igiswahili n'ururimi kumbure gwumvirizwa mu bihugu byinshi bitandukanye bigiye bitandukanye nkavuga nka East Africa mpereye muri Tanzania muri Kenya mu Buganda noneho no mu bindi bihugu byinshi ururimi rw'igiswahili n'ururimi rukoreshwa cyane. Akarimbo rero kakaba kagaragaye kuri YouTube channel ya Inès Raguel canke Inès Raguel bivanye nuko murivuga kakaba arakaririmbo noneho kazananye amasanamu meza cyane noneho video nziza cyane noneho inafise na quality. Hariya anye mwumvise ko nagenda vuga indirimbo nyinshi zagiye zirakogwa n'umuririmvyikazi Inès Raguel canke Inès Raguel bivanye nuko umwita
ariko kandi izi ndirimbo zose ndiko ndavuga zikaba ari indirimbo zitariko ziragaragara kuri YouTube channel ya Inès Raguel ya Inès Raguel canke Inès Raguel bivanye nuko murivuga ati why canke kubera iki izi ndirimbo zitariko ziragaragara canke zitagaragara ubu tuvugana kuri YouTube channel ya Inès Raguel canke Inès Raguel. Reka mire amate gato hama nce ngaruka. Mu minsi mike cyane akaririmbo noneho akaririmbo k'umuririmvyikazi wacu Inès Raguel akaririmbo yakoreye mu gihugu ca Tanzania noneho muri Maison de Production isanzwe ikoreramwo umuhinyanyuzi yahoze akorera aha mu gihugu cyacu Burundi noneho muri Buja Records ari azwi ku izina rya Akoreye Classic niho yagaragara nk'umu producer noneho yakoreye aka karirimbo ka Inès Raguel noneho aho ndakubwira ko kamaze imisi 8 gusa kuri YouTube channel ya Inès Raguel canke Inès Raguel bivanye nuko uyita ariko akaririmbo ka Jetombe kakaba kamaze kugira ama views angana n'ibihumbi 16. Aha nkakubwira ko aka karirimbo kaje ku izina rya Jetombe gakogwa n'umuririmvyikazi Inès Raguel nako kandi kanakogwa n'umuproducer asanzwe kabisa ari umuproducer noneho afise amateka dasanzwe noneho ubu ku rwego mpuzamakungu nawe akaba ari Akoreye Classic kuko nari nabikubwiye aho Inès Raguel ubu tuvugana asanzwe aba mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Aho akabarizwa muri label yaje ku izina rya Gumag nako aho iyo label isanzwe itwagwa n'umuproducer wo muri Maison de Production ya hari anye ni Wasafi Record noneho ijya Wasafi Record isanzwe iyobogwa canke itwawe n'igihangange mu muziki Tanzania canke n'igihangange noneho mu baririmbye mu gihugu kibanyi ca Tanzania ariwe Diamond Platnumz noneho amajambo hirya no hino akavugwa ati eske kujya akaririmbo ka Lele bakoranye na MB Data abeshi bamugereranije na Zuchu kuva muri label ya WCB canke Wasafi byo arivyo vyatumye noneho Inès Raguel canke Inès Raguel noneho ahindurira milieu de vie noneho ahantu agiye kubandaniriza umuziki wiwe ariko kandi bikaza ati noneho akaririmbo ka Inès Raguel canke Inès Raguel ka Lele niko koba karatumye aronka deal kumburi yo kuja muri label ya Gumag noneho label isanzwe iyobowe na Akoreye Classic ariko kandi ivyo bikava noneho ku kuntu Inès Raguel canke Inès Raguel bari karakora neza na cyane cyane aho agenda aririmba mu ndimi zose ariko kandi bamwe bakibaza ati mbega ko aka karirimbo kiwe kaje ku izina rya Jetombe akaririmbo noneho kari kuri YouTube channel yiwe ya Inès Raguel canke Inès Raguel noneho aho ubu tuvugana asanzwe aba mu gihugu kibanyi ca Tanzania akarimbo ka Jetombe aho kagaragaye muri rurimi rw'igifaransa eske karakiriwe neza canke barakamenye Ibyo bikaza noneho mu mvo zuko turabimenyereye twese indirimbo noneho zikoregwa hari ahantu ni indirimbo noneho zimaze gupostingwa noneho kuri YouTube channel z'abaririmbyi babakoreye hari anye zigira umuvuduko udasanzwe kuri YouTube channel yabo baririmbyi aho baba bazi postings ariko kandi ibihumbi 16 mu minsi 8 twavuga yuko bikwiye mu karirimbo Jetombe noneho kakozwe na Akoreye Classic noneho ari nako karirimbo kuguruye label shasha ya Gumag ari na label kumbure isanzwe iyobowe na Akoreye Classic ivyo twese canke bose bakavyibazako ati mbegaho Inès Raguel azobandanya aririmba mu rurimi rw'ifaransa canke azocanga kumbure aho no kubwira ko ubu agiye kuba mu gihugu kibanyi ca Tanzania aho ico gihugu basanzwe bakoresha ururimi rw'icongereza ndetse n'ururimi rw'igiswahili abandi bakavuga ati mbeske muri label ya Gumag nta bandi baririmbyi canke baririmbyi barimwe ariko iyi label Gumag ni label shasha ya producer Akoreye Classic aho nkuko twabimenye canke tubizi nk'abasatirizaho dusatira inkuru hagufi Inès Raguel afise imyaka 5 ya contrat noneho azomara muri iyi label ya Akoreye Classic noneho ariyo izwi ku izina rya Gumag aho mu masezerano y'imyaka 5 bafitaniye
bafitaniye na Liza Classic noneho n'ubuyobozi bwose muri rusange bwa label ya Gog Mag, aho muri iyo myaka 5 hazobamwo kumukorera indirimbo harimwo audio video, noneho bakagerageza kumuronderera amasoko hirya no hino, aho abari muri yamvu noneho yo gupushinga umuririmbyi. Ati mbegaho ntibizohava kumbure ntibizorangira noneho Inès Raguel nawe yisabiye ubwene gihugu nkuko duheruka kubibona kuri naniri kuri hariya anyo DJ Ila ukuntu yabikoze yisabira ubwene gihugu. Ariko bijya navyo si bibi, hari abasaba ubwene gihugu muri Belgique, mu Bufaransa, simbona icyatuma noneho haba commentaire hirya no hino ngo DJ Ila ngo yasabye ngo ubwene gihugu ngo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ariko kandi nivyaba na Inès Raguel cyangwa Inès Raguel bivanye no kurivuga nawe akisabira Samia Suluhu Hassan yani cyubahiro umuprezida wo mu gihugu kibanyi ca Tanzania, nuko azoba byishimiye wenyene kandi abona ko bivanye n'akazi azoba ari karakorerayo ko kuririmba, aho kazoba kariko karamushikana canke ukuntu hazoba hamufashe noneho muri industry musicale asanzwe arimo. Ariko kandi reka tukariko tuvuga ati noneho tuba dufite abaririmbyi benshi baba mu bihugu bibanyi, aha ndavuga nka Kidumu asanzwe aba mu gihugu kibanyi cyo muri Kenya, aho no kubwira ko hari anya na Kidumu asanzwe afite na nationalité yo muri Kenya. Ariko niba bibujijwe yuko ari Murundi, abari umurundi ariko afise na nationalité yo muri ico gihugu abasanzwe aranguramwo imirimo kujya. Dusanzwe tuzi ko hari nabandi basanzwe bafise ubwene gihugu mu Bubirigi, mu Bufaransa, hehe n'ivyo rero bibaho. Muti rero reka abakunzi canke abafana ba Inès Raguel noneho tumwifurize amahigwe, ariko kandi nibaze yuko nibi bigiye kuzana iyindi shusho noneho kubaririmbyi b'abarundi, kuko turazi neza ko muri Tanzania hari abaririmbyi benshi basanzwe babayo. Aha ndavuga nko mu Kongomani azwi ku izina ryande wo mu Kongomani noneho ari umuhitsmaker asanzwe akora umuziki mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Areka ndamwibutse gato ndagaruka. Ariko kandi bibi bikazogaragaza noneho iyindi image noneho, kuko Inès Raguel ntabwo agoma garuka avuga yuko ari umurundi kazi, ariko aje kubandanya industry musicale mu gihugu kibanyi ca Tanzania noneho muri label ya Gog Mag isanzwe irongowe n'umu producer ariwe azwi ku izina rya Liza Classic, ari muri label ya WCB. Ariko kandi bakibaza ati est-ce que Gog Mag nta relation reciproque canke nta relation bafitaniye na Wasafi? Timbega ari anye ntabwo Diamond azobona impano ya Inès Raguel kumbure ashobore kuja muri Wasafi. Tuzi murabona ko ingene Zucu abikora neza, vyitwaramo neza, bakavuga ati ntabwo noneho Gog Mag isanzwe ifise imikoreranire na label ya Wasafi. Ivyo ntavyo turamenya, ariko kandi ivyo tushaka kubyibaza kibazo bitandukanye, kubera ko tuba tuzi ko cyane dusanzwe tuzi ko Liza Classic nomwe mu bari muri label ya Wasafi, noneho mu bantu bevoriwe no muri Wasafi ari naho ubu mwumva ko afise iyo label yitwa Gog Mag. Tugaca tugaruka ati mbega Liza Classic niki yakundiye Inès Raguel? Mbega bari basanzwe bazinanye? Ariko mu kiganiro kumburi yahaye abamenyesha makuru bagenzanje bo muri PG Classic, aho Inès Raguel we yivugiye ati jewe nta mimenyerano ihagije cyane tuba dufitaniye na Liza Classic, ariko kuri IG canke Instagram yashobora gutaginga canke akambona canke akamenya, ariko nta mimenyerano dufitaniye. Aranavuga ati jewe kugira ngo nshike muri maison de production wa Wasafi Records nuko nari mfise umudiaspora, umuntu tuzinanye wo muri Australia, yantumye ati genda umbarize Liza Classic canke muri Wasafi Records baca kanoti kangana gute kugira ngo nzokorereyo indirimbo. Iyo akaba ari imwe mu ma opportunity kumbure yabayeho kugira ngo Liza Classic ashobore kubonana neza face to face na Inès Raguel, kugira ngo bashobore guca banaganira neza ingene bogiranira amasezerano canke bogiranira imikoreranire muri iyo label ya Gog Mag sanzwe urongowe na Liza Classic. Noneho ariko kandi tukibuka ko Inès Raguel yanavuze ati jewe imbere yuko Liza Classic aje gukorera muri Wasafi yarankoreye indirimbo
muri agikorera muri Buja Record mu gisagara ca Bujumbura. Ndabizi abenshi barahazi, abantu bazi umuziki guhera kera Buja Record barazi ko Liza Classic ariho yakorera. Atariko muri iyo myaka sinibuka neza ko yanyibuka kuko yakorera ibihangange vyishaho nanje muri ico gihe nitwa nko mu underground. Noneho reka nk'umusatirizi ngaruke mvuga ati eske Inès Raguel agiye kwakigwa gute mu kibanyi ca Tanzania, eske bigiye kugenda gute, eske azobandanya aririmba mu rurimi rw'igifaransa. Ariko rabivuze ati mu catumye Liza Classic noneho anyinjiza muri label yiwe ya Gogo Mag nuko mu gihugu kibanyi ca Tanzania ururimi rw'igifaransa ururimi benshi batazi, aho usanga benshi bazi Congereza cyane ariko igifaransa ugasanga kizi bake cyane babaho. Tukibaza ati eske Inès Raguel agiye kuba umwe mu bantu bagiye gutuma abatanzania canke abatanzania kazi bamenye ururimi rw'igifaransa. Ivyo nanje nk'umusatirizi nivyo ndiko ndibazako, ariko kandi ibi bikaba ari bimwe bizotuma Inès Raguel yipushinga cyane canke bamumenya cyane. Ivyo byose bikaba noneho muri bimwe tuzobona mu bikorwa noneho Inès Raguel azokorera muri iyi label ya Gogo Mag noneho isanzwe irongowe na Liza Classic nkuko nagenda bivuga. Noneho reka tubirindirana igishika noneho tumwipfuriza amateka adasanzwe Inès Raguel nkuko yama bikora, na cyane cyane aho muba muzi ko ni umwe mu baririmvyikazi bo mu Burundi bavuga neza ururimi rw'igiswahili. Abampinga tuze duhuriye muri commentaire. Ariko kandi ndabivuze ndanabishimanze ko Inès Raguel ari muri bamwe mu baririmvyikazi bazi Giswahili neza, aho mu mamedia amwe agiye atandukanye, aha nkavuga nka Gongana cyangwa Ngana Info Channel noneho isanzwe iri ni television online isanzwe iri mu gisagara ca Dar es Salaam, noneho muri capital and hariya ni capitale industriel nka Bujumbura. None reka ndabivuga hari anye iyo television akaba ari imwe mu mateleviziyo yakiriye Inès Raguel noneho imuha ikiganiro cyangwa interview, aravuga igiswahili neza. Hari anye bigoye kuba yakijya Giswahili baririmba babitandukanye, noneho ni Giswahili umuntu ashobora gutanga ikiganiro ikiganiro kigatangwa mu Giswahili kigaherezwa mu Giswahili kandi ariko kandi umuririmbyi ashobora kwandikirwa mu Giswahili atacazi akakivuga neza. Reka ndabivuge neza ko Inès Raguel ari muri bamwe mu baririmvyikazi noneho bazi Giswahili neza. Ivyo bikazomufasha noneho hari anye agiye kubandaniriza industry musicale yiwe mu gihugu kibanyi ca Tanzania, hari anye noneho n'igifaransa aho asanzwe anakivuga neza. Ariko kandi tukibaza ati kubera iki Inès Raguel yahise afuta indirimbo ziwe zose yakoreye mu Burundi kuri YouTube channel yiwe ya Inès Raguel? Aho nuko yoba yarasuzuguye ivyo bikorwa. Ivyo buri muntu wese yovyibaza. Ariko nkuko yabisigura abamenyesha makuru bagenzanje bo muri PG Classic, noneho yaravuze ati mu buri label yose igira imbo zigire private, ntabwo tuzi ko ziri private canke yazifuse. Ariko dutangurane n'iki gikorwa gishasha noneho kije kwizina rya Jetomb, noneho cuguruye label shasha ya Gogo Mag. Ibi rero kumbure nkuko bivuze ugasanga kumbure ni biri mu ndinganizo kumbure ya label kumbure aho biri mu byo banasezeranye. Ariko kandi abakunzi bose bo muri rusangi ba Inès Raguel cyangwa Inès Raguel nkuko usanzwe bivuga, reka tumwipfurize amahigwe na cyane cyane muri iyo myaka 5 agiye kumara muri label shasha ya Gogo Mag isanzwe irongowe na Liza Classic, hari anye mu kibanyi ca Tanzania. Hari anye tubandanya tumushigikira abarundi muri rusangi noneho mu kubimwereka, hari anye gusubscribinga noneho YouTube channel yiwe ya Inès Raguel, akaba atahinduye izina nirijya nyene Inès Raguel cyangwa Inès Raguel bivanye nuko bivuga. Hari anye shigikira uyu mwana mugenzacu noneho umushikacu kugira ngo abandanye duza ibendera ry'igihugu cyacu cyo Burundi. Nanje nk'umusatirizi much respect you, ugenda ubikora na cyane cyane uko mubikora ibintu binezera cyane noneho binanshimira kuko mu kwezi kumwe gusa usanga twinjije ababone batari bake. Ariko kandi hari anye mu minsi mike cyane tugaselebratinga noneho ababone 8,000. Reka ndabashimire ndababwira ko ndabakunda cyane vyimva mutima, noneho nimwe ba boss bacu, nimwe mutuma noneho dushika aha canke hari Ego TV
umunezero wacu kuri twese.